abarundi ni nabantu bakunda amahoro n'abanyamahoro busanzwe ni igihugu c'amahoro n'abanyarwanda hari abantu b'amahoro sinzi aho bakuye ico kintu cyo kwadukana gutuka abayorongozi b'ibihugu twebwe twoja gutuka umurongozi w'umwubaha wo mu Rwanda tumurondera kwiki kandi afise igihugu arongoye afise n'abantu bamwemera politike ntiyama ho misi yose ivuga nabi hari n'igihe ihindura ikavuga neza none nk'ubu bariko bavugana nabi umunsi bovugana neza ntituzokenera kuja gutembera mu Rwanda abanyarwanda ntibama baje gutembera mu Burundi ubu imipaka yugaye ntibaza n'indege abarundi ntibagenda n'indege none ubwo gwanko goza ruvahe je mba mbona ari nk'ibere riba riyaze niko babivuga mu Kirundi kuko abarundi n'abanyarwanda turavukana ingabo z'igihugu cyacu cy'u Burundi zimeze neza kirapanze kandi zirakomeye uri mu bantu bemeranya ico kintu yuko bimeze neza egome ingabo zacu turazemera kuko zozo ziratabara ntizisotora waragiye kwiga karate naje sinagiyeyo ntibaza nturaja kwiga karate ariko uzobaza abajidoka n'abakarate babigisha iki bababwira bati mumenye kwigwanaho ntibababwira ngo genda watake umuntu umurenganya ingabo zacu rero igituma gipanze nuko ntizisotora ingabo zacu zirapanze igipolisi kiraho igisirikare kiraho twese turi bamwe kirapanze Barundi kazi nshuti z'u Burundi turabaramukije bimwe imva mutima aho muhereye hose abari hano mu gihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose nkaba ndi kumwe n'umwe mu bashinga nahe hano mu gihugu cyacu Burundi bakuriye hano nyine mu gihugu cyacu Burundi aho tuza kuyaga byinshi kuvyerekeye igihugu cyacu Burundi kahise kabyo eka no muri kino gihe tuguma twumva hari ibintu byinshi biriko bivugwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi kuvyerekeye igihugu cyacu Burundi ku mubano w'igihugu cyacu Burundi n'umubano uri mu gihugu cy'u Rwanda nivyo byinshi tuza kuyaga ko turabaha ikaze turi kumwe na Ismail toramukije mutama naje ndabaramukije tugira amahoro tugira amahoro cyane cyane y'Imana ko bayisilamu nabo kuko ndi umuislamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ismail ni iteka ridasanzwe kuba turi kumwe namwe kuri no munsi muri kino gihe hari ibintu byinshi biko bicana ko kumbuga ngurukana bumenyi kuvyerekeye igihugu cacu twifuza kumenya byinshi kuvyerekeye igihugu ariko nituko turona tuhava duhereze kuko urumwe mu batama bamaze imyaka myinshi tunakuravye urabona yuko imyaka iri kiragenda imyaka ntinyegezwa imyaka ntinyegezwa naravutse muri 65 ne wumva aho ngeze ko ndakura kandi ndashima Imana kuko uravye ibihe twebwe twakuriyemwo ni bihe bitoroshe abenshi ntibashoboye kugira amahigwe yo kumara iyo myaka no bajiwe mfise ubu ego cyane iyo uvuze ati habaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye umuntu ashobora kwibaza ati mbega igihe mukura mwebwe mutangura gutahura ibintu uko gutandukanya ikibi n'iciza ico gihe igihugu cari kimeze gute umutekano novuga yuko twe twabayeho mu gihe uburundi butigeze canke le pays des grands lacs hatigeze habaho amahoro arama cyane wasanga ino habaye ingorane ikindi gihugu gifise amahoro bagahungirayo hariya naho habaye ingorane ikindi gihugu kikagira amahoro bagahungirayo urumva mu myaka twabayemo byaragora cyane kubona igihugu kimara imyaka 15 gifise amahoro n'umutekano kumva yuko M23 yafashe Goma ikaba iriko iritegura canke ku majambo ariko ravuga yuko izoshobora no gushika gufata mu gisagara ca Bujumbura bivanye nuko nyine cyubahiro cacu umukuru w'igihugu cacu Burundi dukunda Université Ndayishimiye ariko arafasha kugarukana amahoro muri Kongo ntibiriko ntibatera ubwoba ko byava bizana umutekano muke jewe nka jewe Ismaili ntabwo babinteye
igituma bitantera ubwoba nuko je ubusanzwe ndi umuntu asenga kuva kera ndi umuntu nemera Imana nemera yuko umuntu apfira ku gihe ciwe nemera yuko umuntu atarya isahani y'uwundi nabirabiye hehe aho iyo umuntu asivye kurya saa sita adashobora kurya isahani ya saa sita niyo ku mugoroba ngo abirire rimwe azimare estomach iguma ahande usivye kurya saa sita ku mugoroba ujya isahani imwe utariye ku mugoroba ukazogejo ujya isahani imwe nico kituma muri jewe nta jaruzi ngira yo kugirira jaruza abandi ngo ivyiwe vyo bivyiwanje M23 izotera hishatse ku mugambi wayo jewe sinoyibuza ariko ndakwibukije nawe munyamakuru tugasubira inyuma uribuka tuja kugarura umutekano gufasha kugarura umutekano za Somalia na hehe ko bavuga ngo El Shabab izogira gute izoza kwihimura ibujumbura none hariyo wabonye ivyo rero nivyo bikwemeza yuko amajambo amwe arashobora kubibihuha mukayafatira ko tukabura gukora ivyo tugenewe ufonda karirimbo k'urukundo kubaka bakundana kubaka ababanye mu mazu yabo ngo babane neza hagabanuka ama divorce nk'ubu nka jewe mbabajwe n'ama divorce ariko araba cyane gusumba ivya M23 ibabajwe n'ivyayo kuko nivyo akababaje umutima kazindura amaguru ushaka inka ajyama nkayo M23 none ko bavuga ko ari abakongomani yozino irondera iki i Burundi cye nibaza ko ataco yobo irondera i Burundi nibihuha byo gusamaza abantu kugira abantu bagume bari mu kirere ntibakore ngo biteze imbere M23 iri muri Kongo izomenyana n'abakongomani kuko n'abakongomani sabana ni igihugu cifashe ni igihugu gifise demokrasi ni igihugu kizi ico kibaye nkuko umukuru wacu ayama bivuga bajya n'abakongomani ku bakongomani bazomenyana twebwe nimba twaragiye gufasha muri Kongo ni nkuko tuja no muri Somalia tukaja muri Centrafrique tukaja n'ahandi nkuko natwe iwacu twigeze kubona abasauza baza kugarura umutekano mu Burundi kandi ntabwo Burundi bwaciye buja gutera muri sauza ngo yajino urumva ivyo je nuko ndabibona kandi naco dupfa na M23 nibaza ko bagiye gufasha umutekano bagiye ngo bagiye kurasa M23 kubera yitwa M23 canke kuko bari bagiye ku masezerano yo muri Kongo bafitanye muri politiki ivyo navyo ntibiraba umwene gihugu hasi biraba indongozi ziduserukira twizera kuko zaratowe ku mugaragaro mu gihe tubona ku mbuga ngurukana bumenyi hariho abajene canke ibinyamakuru vyo mu gihugu c'u Rwanda bivuga nabi umukuru w'igihugu cacu Burundi bimutyoza kuvyo berekana ku mafoto bagenda barashirako canke kuvyo bavuga hama bakabona mu gihugu c'u Burundi nta bantu bashaka gutyoza umukuru w'igihugu cabo c'u Rwanda nta uvuga nabi umukuru w'igihugu cabo c'u Rwanda ariko bo bakavuga umukuru w'igihugu nabi w'u Burundi ivyo bintu iyo uvyumvise biguha iyihe shusho twebwe ubusanzwe abarundi n'abanyarwanda turi bamwe kera tutarabaho batubwira ko Uburundi n'u Rwanda cyari igihugu kimwe abazungu bari bavyise Urundi Rwanda nukuvuga ko Uburundi n'u Rwanda rundi n'Urundi c'était notre Rwanda Uburundi c'était notre Rwanda ni yindi Rwanda kubera iki babona dusa babona tuvanze cyo kimwe mu Burundi harabarebare mu Rwanda hari abantu barebare mu Burundi hari abantu bagufi mu Rwanda hari abantu bagufi uravyumva hari abantu b'inzobe mu Rwanda hari abantu b'inzobe mu Burundi hari abantu birabura cyane mu Rwanda hari abantu birabura cyane mu Burundi babona dusa hama rero abarundi ni nabantu bakunda amahoro n'abanyamahoro busanzwe ni igihugu c'amahoro nico gituma n'abanyarwanda hari abantu b'amahoro sinzi aho bakuye ico kintu cyo kwadukana gutuka abayorongozi b'ibihugu twebwe twoja gutuka umurongozi w'umwubaha wo mu Rwanda tumurondera kwiki kandi
afise igihugu arongoye afise n'abantu bamwemera bobo kuba babikora sinzi igituma kuko biragayitse n'ababikora nuko nshimye no kubivuga ko ni bake uravye ku banyarwanda batabikora abanyarwanda binumiye canke badatuka abarongozi bacu nibo benshi binumiye ababikora nabo nibo bake nukuvuga rero nitwogendera kuri abo bake batukana canke bafise umuco mubi kuko ntibaserukira abanyarwanda bose natwebwe kandi igituma tunumye nuko tutokwiha guserukira abarundi tuvuga ibitari byo kandi ata murundi yadutumye guseruka tuvuga nabi duha ishusho ribi igihugu ikindi cya kabiri muri politike ntiyama ho misi yose ivuga nabi hari n'igihe ihindura ikavuga neza none nk'ubu bariko bavugana nabi umunsi bovugana neza ntituzokenera kuja gutembera mu Rwanda abanyarwanda ntibama baje gutembera mu Burundi ubu imipaka yugaye ntibaza n'indege abarundi ntibagenda n'indege none ubwo gwanko goza ruvahe jemba mbona ari nk'iberera ibari yaze niko babivuga mu Kirundi kuko abarundi n'abanyarwanda turavukana gusa nibarondera igituma tutumvikana muri uyu mwanya hari ukutumvikana ariko ivyo ndazi ko bitazokwamaho hariho igihe tuzobana neza dusubire tuyambirane neza tuvugane neza kandi rero ku nyungu yacu u Rwanda n'u Burundi abene gihugu bararyoherwa iyo u Rwanda n'u Burundi babanye neza kuko inyungu iraboneka ku mipaka inyungu iraboneka mu migenderanire y'abanyarwanda n'abarundi inyungu iraboneka muri twebwe tugira entertainment kuko urava ngaha ukaja gukora umuziki mu Rwanda uwo mu Rwanda ravayo akaza gukora umuziki mu Burundi n'ibindi duhahirana bituma ibihugu byacu bitera imbere hari byinshi vyigeze kuvugwa mu myaka ya kera cyane kuvyerekeye abanyarwanda bigeze guhungira mu Burundi bazana icarico binjiza batera imbuto ku barundi bari basanzwe bari mu Burundi kuvyerekeye amoko hari n'andi makuru yavuzwe muri abo nyine habaye ivyo bibazo hariho n'abagiye mu Rwanda aribo babaye babanyamurenge no ku bandi birukiye mu Burundi bashoboye gutera imbuto mu Barundi hacatangura gucana canamo ariko inyuma yaho Imana yarashoboye gukinga ntabwo vyigeze bifata abarundi kuvyerekeye amoko aho ni bimwe mu majambo yashoboye gushikirizwa na Nyincibero mukuru w'igihugu cacu Burundi yibutsa kahise uko vyari bimeze anagabisha yuko igihugu cy'u Rwanda gishobore kureka kubandanya biba ugo rubuto mu Burundi iryo jambo ryakire gute ni bya binini nakubwiye nimba president nyakubahwa umurongozi w'igihugu cacu yarashoboye kubivuga afise aho yabikuye afise abahanuzi babanza kuganira mbere yuko asohora ijambo jewe rero ntacyo mfise no bivuga ko kuko aba azi gituma abivuze nk'umwubahwa gusa ico no vuga nuko ivyo by'abantu bamwe bahunze bagahungira ino bakazana imitima mibi mu bandi nta muntu agutera umutima mubi utarusanzwe ufise bayiteye abari basanzwe bayifise kuko abatari bayifise ni nayo bafise n'ubu uravyumva je ndaguha karorero kubatama bakuze hari abatama baba bafise ico bita amacakubiri amacakubiri rero iyo mutama yafise ayinjiza mu bana ariko ugasanga mu bana 10 abana 3 nibo batoye amacakubiri indwi ntibayatoye cyangwa ugasanga indwi batoye amacakubiri 3 bikanga tubirabira ku bavyeyi b'abarozi twakuze twumva ngo nakararoga no muri histoire bakatubwira bati umuvyeyi aroga abafise abana abisigira nukuvuga yuko hari ababiha bakavyanka tije sinzoroga sinkeneye kuroga ariko hari ababiha bakavyemera n'amacakubiri rero nuko ndayafata hari abahungiye aha naha akajana kagashavu kabamuhungishije kuko uhunze ubufise ico uhunze uyo rero wahunze
iyo ugiye ufise ishavu ryiwe ugasanga umuntu nkawe basa hariya uca ubimushaka kubimutura wamutwara ugashaka kumushirako rya shavu ugashaka kurimushirako bikitwa ko ari wowe ujanye amacakubiri. Uwagiye nawe yabifashe ibisanzwe ntacyo bamubonamwo, nta macakubiri agenda afise. Nico gituma rero mbona ko bimeze nka wa muvyeyi w'umurozi abwira abana biwe ibyo kuroga canke bazosigarane ibiheko vyiwe, bamwe bakemera abandi bakanga. Ni ukuvuga yuko abo bahunze ahana hariya bafise ayo macakubiri si bose, haba harimwo bamwe, ariko rero umukobwa bumwe agatukisha abandi canke agatukisha bose. Ego canke mu Kirundi bavuga ngo umuryambwa abumwe agatukisha abandi. Bamwe mu bantu bandika ku mbuga bakandika amakuru yo gushaka kudahumuriza abene gihugu babo. Abantu nk'abo kandi nabo barakurikirana bino biganiro, twobavuniraga gohe gute? Icyo ni kibazo ciza nkunze cyane. Ubusanzwe intambara si nziza. Kera twumva intambara twibaza ngo ni bya bindi vya sinema tubona vya Rambo na Schwarzenegger vya Chuck Norris niko twibaza tuti ni bibe tubibone. Intambara ni mbi. Abo bantu rero bashusha kubera ama views baronka kuri YouTube canke ku ma channel bariko sindayazi, nibareke nibateshwe bati nibagerageze gushaka ukuri kw'amajambo, bavuga ukuri. Hama no kuri kote y'abafans no kuri kote y'abakurikirana izo nkuru nabo nyene ndabavuniraga ugoye akagohe mvugane. Nibareke gukurikira ayo majambo batabona ukuri kwayo, kubera yuko abo bababwira ivyo baba bicariye mu biro batagiye no kuri tele gutahura amakuru ngo babone ivyo ari vyo. Kuko amakuru y'abazungu yo yico ndayakundira, uramubona n'umunyamakuru yashitse kuri tele akakubwira ivyo abona, ariko abo bandi bakubwira ngo twumvise ngo umuntu adutelefona ngo ariyo, ariko ntiwigera umubona ariyo, ngo bamukwereke kabisa ari impande yabo bantu aribo bariko baramuha amakuru yaho vyabereye. Bivugira ivyo bashatse ku mwanya, ejo kumva aya makuru, ejo akakubwira ejo akakubwira yandi, kandi ugasanga ayo makuru yose ntiyuzuzanya, amwe mbere aravuguruzanya. Nico gituma mvuga nti nitwitondere ayo makuru, kuko amwe n'ay'abantu bafonze kugira ngo birondere ubuzima, kuko zijya mbuga ngurukana bumenyi bavugira ko zirahemba, baguma bahembwa kubera bashoboye kuzana abantu benshi ngo babakurikirane. Twitonde rero, araba yatanga tureke gukokeza, araba yumviriza reka kuraba ibitakuraba, ivyo ubona bigutesha umwanya vyihoze wibandanirize utwo wibereyemwo. Hama abajejwe umutekano nabo mu bihugu vyose barikanure, twese turabanyafrika turi bamwe. Ingabo z'igihugu cyacu cy'u Burundi zimeze neza, kirapanze kandi zirakomeye. Uri mu bantu bemeranya ico kintu yuko bimeze neza? Egome. Egome, ingabo zacu turazemera. Kuko zozo ziratabara ntizisotora. Waragiye kwiga karate? Naje sinagiyeyo. Ntibaza nturaja kwiga karate. Ariko uzobaza abajidoka n'abakarate babigisha iki? Bababwira bati mumenye kwigwanaho. Ntibababwira ngo genda watake umuntu umurenganya. Ingabo zacu rero igituma gipanze nuko ntizisotora. Hakaba rero hariho abiyumvira ko bo dusotora kugira ngo natwe twige gusotora. Nivyo bari vyiza. Ingabo zacu zirapanze, igipolisi kiraho, igisirikare kiraho, harimwo abarebare, harimwo abagufi, harimwo abinzobe, harimwo abatagase, harimwo abirabura, harimwo abavyibushe, harimwo abonze. Ntaco dupfa kubera ico ntidushobora kugipfa ngo uravyibushe je ndonze. Oya, wewe uravyibushe urahezagiwe, jewe ndonze ndahezagiwe, twese turi bamwe, kirapanze. Kandi rero jewe nemera iki wanje, iki wacu mu Burundi bwiza, n'abandi bemera iki wabo mu bihugu vyabo, kandi n'uburenganzira bwabo.
nanje n'uburenganzira bwanje bwo kwemera ko igihugu canje cubatse neza gipanze neza kandi nkagikundira ko ntemera yuko gisotora abandi ariko kikamenya kwipanga kugira ngo uwo dusotora natwe twigwaneho. Ingabo z'igihugu cyacu Burundi ziraja kugarura amahoro mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Mbega iyo zisotowe naho zimera gute? Jeni baza ko warayumvise ayo makuru nta na hamwe zaneshejwe mu bihugu aho ziri hanze, no kuvuga yuko zihagaze neza. Aho rero ni naco gituma ziduha umwizero kuko haruye imyaka zimaze zigenda gufasha ni imyaka myinshi, no kuvuga ko zifisemo uburambe, no kuvuga ko nabo zifasha babona akamaro zifitiye ivyo bihugu zifasha. Nico gituma babifisemo uburambe, babifisemo experience yaho bagiye. Utubwiye ibintu bikomeye cyane bintumye nshaka kukubaza ibibazo byinshi, ariko reka mpe akanya abariko baradukurikirana ku mbuga yacu nabo nyine bashoboye kubwira ikibazo babajije canke akajambo boterera, kuko commentaire tuzodisoma eka tuzoje tukorana na suite ya kabiri ya kino kiganiro. Nongera ndanagushimira ku mwanya mwiza waduhaye wo kuyaga ku kiganiro cacu kuri Yaga Tech TV. Ndagusaba yuko wonagira no guhumuriza abene gihugu bari mu bibazo muri Kongo. Urakoze cyane, ndashimiye Yaga Tech kuba yashoboye kumpa iki kiganiro, kandi si ubwa mbere si n'ubwa nyuma, n'ikindi gihe bazonkenera nukuri nzobitaba, kuko burya akatavuze akatavuzwe nikivuga, kandi ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icana. No kuvuga yuko ndahaye pore abakongomani bari mu turere turimo intambara, nukuri bamerewe nabi, kandi rero bamerewe nabi sabarebare sabagufi bose bamerewe nabi cyo kimwe, kuko bose bava amaraso. No kuvuga yuko Imana dusenga Allahu Akbar irabibona, kandi burya irababazwa n'umuntu asesa amaraso y'umuntu ataco bapfa atana kimwe yamugize. Umuntu arashobora kukubeshera ko wishe ariko kazima bakubesheye, ariko iyo ari ukuri birababaje cyane. Kwicana ni ikintu kibi cyane, ariko intambara sitwe twazizanye kandi sitwe twozibuza, ariko gusa turavunira akagohe abateza intambara kuko si nziza. Intambara nimbi, zirababaza, zirica abantu, zirakura abantu mu byabo, ziratuma abana baba imfuvyi, kandi ikintu cya mbere Imana yanga iranka ko umuntu aba imfuvyi, kuko iyo umuntu amaze kuba imfuvyi Imana niyisigara ari umuvyeyi wayo. Iyo umuntu abaye umupfakazi Imana niyisigara ari umugabo wayo. Urumva rero tuba turiko turahakaza Imana itashaka ko tuyigaha, yari yarakaduhaye. Iraha abagore abagabo babo, iraha abana abavyeyi, twebwe tugaca tubashira mu ngwano, tugaca tubambura ico kintu Imana yabahaye, ikaza kugaruka kubagwanirira. Ico rero nico twirinde ico mperejeho, twirinde uburakari bw'Imana, twirinde kw'Imana yoza kwihanira bamwe muri twe, byoba bibaye agahomera bune. Murakoze cyane, hama Imana ifasha abanyekongo n'abandi bose bafise imitima ihuha, imitima idashobora kwihangana, ibafashe ibahe kwihangana, ibakuremwo ubwoba, bashobore kwemera ko Imana ibaho kandi ikina mwanzo kina mwisho. Murakoze cyane. Imana ihezagira Burundi, Imana ihezagira abarundi. Tuzosubira naho ubutaha mu kindi kiganiro gikurikira. Murakoze cyane, bye bye. Amen.